Abanyagitega oye! Burundi oye! Burundi oye! Murabona yuko turi mu modoka imwe, imodoka imwe no kuvuga intara yacu ya Gitega. Reka ntangurire kuri mere nyakubahwa Musane. Mirongo itanu ushiremo, ibihumbi 10 ushiremo, abashira amatango wenda barabe rero. Tunanga sasa ba Musane. Twese! Shiramo, urabona ko nyakubahwa Pastor karatuhazagira. Ariko aratuhazagira. Nyakubahwa Pastor karatuhazagira. Impingi iracyari ndende, turacyakeneye kubaka hano hantu. Bakunzi ba Sanista TV turabahaye ikaze. Mubibona rero nkuko muriko murabibona turi muri stade Ingoma. Ni stade rero iri mu gisagara ca Gitega. Nibaze ko abatari bake masazo mubize ko ari stade y'akarorero, stade kabisa yubatse ku buhinga bugezweho, stade ifise porture nini cyane, aho rero ngira ngo ino stade ishobora kwakira abantu barenga ngira ngo ibihumbi 5. Aho rero tuje mu bikorwa rusangi biriko birabera inyuma gato ya stade ari ya kuri entrée yindi yegereye vestiaire. Aho rero bariko baracanga beto kugira ngo bashobe gushiraho bashobe kuhasasa hamere neza cyane ku muryango winjira uciye kuri vestiaire. Nuko hariko harigizwa inyuma ibivu biri ngaho hampande nyene ya entrée. Aho rero ndetse kandi hari abantu batari bake. Cameraman Domeiti turi kumwe kuri kamera, aho rero agiye kubakorera umuti kumbure abereke abanyacubahiro batari bake bamaze gushika kuri bino bikorwa rusange, abene gihugu batari bake, inzego z'umutekano zirahari, kumbure mu mwanya mugiye kuca mubibona. Nuko rero reka tubandanye tubashimira, tubipfuriza kugumana na Sanista TV. Sanista TV turahari kandi ku bwanyu, aho rero ataco tutazokora kugira ngo tubandanye tugenda tubereka ibi nabiriye mu biriko birakorerwa mu gisagara ca Gitega, mu gihugu cacu c'u Burundi, mu mpande zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi, haba mu gisata c'iterambere ry'igihugu, haba mu gisata ca comedy, haba mu gisata c'umuziki, mu bisata bitandukanye. Naco tutazokora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Reka ndagusabe wewe utarakora sabone cha subscribe kugira ngo ubikore, gutyo uzobandanye uba kumwe natwe 5 kuri 5 ibikorwa tugenda dushira ko bigushikira ubwa mbere. Ariko tugusaba ko wozuragira na commentaire kujyo kugira ngo nimba ibikorwa tubashikiriza mu vyakira neza navyo nyene mukabitubwira. Hama nkana kwibutsa ko ushobora kugira na partage ku bikorwa tuba twakoze kugira ngo bibandanye bishikira abatari bake. Aho rero tugenda tukwibutsa yuko tuba turiko turakurikira mu gihugu cacu cose c'u Burundi. Reka tugushimire tugusaba kugumana natwe muri bino bikorwa rusange gushika birangiye. Ndakubitse ko ni team Sanista twese twahageze, natwe turagiye gukora ibikorwa rusange. Tubamenyesha ko turacari ku bikorwa rusange biko bibera kuri stade Ingoma. Nakubwiye ko ari inyuma, aho rero bariko baragerageza kubetona kuri entrée. Umuntu yo kwita kwigira nka kane kuko hasanzwe hari ama-entrée kuri no stade cyane. Nakubwiye ko hari ibisata bitandukanye by'abene gihugu, abatekano barahari, abadokiteri barahari. Tubitse ko twatewe iteka n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Gitega kugira ngo bose bariga. Aho rero bariko baracanga beto, abandi bariko barikiza inyuma ibivu kugira ngo turashire kumbure ibikorwa rusange. Hama Cameraman Domeiti arabandanya abereka amasanamu yuko biriko biragenda. Reka ndakwifuriza kugumana natwe Sanista TV.
reka tugushime DJ gatoyi DJ usabe twegere inyuma amashimesi cyane rwose ku mwana mushobora byose amashimesi rwose amashimesi cyane amashimesi oya suko bimeze suko bayakoma banza murindire tubabwire uko tuyakoma turagutangurika mwana mushobora byose turaguha ikibara ku rwego rw'icyubahiro turagushyize hejuru umwami shimwa mwami ku rwego ushimwa urakoze turaguha icyubahiro turagumigize ku mwami ku rwego rwo hejuru urakoze kurumanukira neza mu izina ryawe ryera amen. Amashubahwa mwese muri hano ibintu by'ibihugu mwese mucuruzi wahawe n'Imana tugire amahoro tugire amahoro tugire amahoro tugire amahoro ibikorwa iterambere n'ubutungane kuri bose ndimo akanyamuneza ntangere uko kwifuriza kandi ikaze muri kino kibanza cyiza ikibanza cya stade Ingoma yacu stade twiyubakiye twebwe nyine abenegihugu tuba turabandanya kandi kugira ngo duheraheze ibikorwa turabifurije rero ba nyakubahwa mwese cyane cyane ba nyakubahwa ikigera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka nabo muri kumwe tubifuriza ikaze muri no komine nziza yacu ya Gitega umutima wa kapitale politike tukabivuriza usanga akayaga keza n'akazuba keza mwakimire vitamine D ngaha akazuba ko mu gitondo gatuma umuntu aronka vitamine D nyinshi kabasosere kamere neza akayaga keza Gitega maze muze kwirirwa neza mugubwe neza ngaha muri komine ya Gitega mu ntara yacu yose ya Gitega aho mugendera hose umukama bandanya bashyize ku biganza reka rero jewe kwari kugira ngo ndayifurize kandi kaze hano akajambo kajanye n'ibikorwa baraza kukabashikiriza murakoze Imana ibahezagire cyane amashi menshi cyane amashi menshi kaze nyakubahwa udashikiriza ijambo ryiza cyane amashi menshi rwose amashi menshi kabisa amashi menshi tugire amahoro tugire amahoro ubanze namwe mwikomera amashi menshi rwose murakoze banyakubahwa bashinga amateka bacu namwe bakenguza amateka baherutse kwitorera mu ntara yacu ya Gitega nagomba kugira ngo tubigire ko je ndabasaba bigire ngaha imbere babaramutse mubabone nuko mbona ngaha nenga amadaraja byatugoye bari guca bashika hano hejuru kuko ndazi turakeneye kubamenya twese sibyo na yemu none nibigire ngaha imbere Honorable Suavis ndabona abakenguza amateka Honorable Space Caritas Ramuza akunda gutwenga cyane na Honorable Ferdinand nawe nyine akaba ari umukenguza amateka ariko hariho n'abahonorable b'abakukuruke nabo nyine bigire ngaho imbere nyakubahwa Honorable yacu Jeune Nshimiyimana Honorable Rutoragi Amede akaba nyine akaba yahashitse Honorable Sylvestre Sindayihebura akaba ari ngaha nabo murazi yuko ari ababyeyi bacu kandi tubwirizwa kuguma tubaha kandi tubakunda cyane kuko nabo nyine baradukunda rwose banyakubahwa musitanteri wa komine ya Gitega mumpera amashi menshi cyane banyakubahwa basitanteri ntabwo banamenye muce muza ngaha kubera hariho abatarabamenya neza abasitanteri muri ngaha ndabona iheta yashitse Gitega ni hari nabonye Makebuko abandi bari ngaha ni bande nabonye Gishubi nabonye nyaruka ngaha imbere nyaruka ngaha imbere
bose baje mubamera amashi menshi bose baje bose baje bose baje bose baje twagura umuzingi kugira ngo tubabone abiyemera bace baduga hano hejuru turabe ntacyo ntacyo hehe ntimubabona uwa mbere murabona yuko turi mu modoka imwe imodoka imwe no kuvuga intara yacu ya Gitega reka ntangurire kuri mbere nyakubahwa musitanteri wa komine ya Mutaho abaramutse akaba yitwa Muriat nyakubahwa musitanteri wa Giheta ndazi ko musanzwe muzi nyakubahwa musitanteri wa komine ya Makeuko ari mu bajene nyakubahwa musitanteri wa Nyarusange nyakubahwa musitanteri wa Ryansoro nyakubahwa musitanteri wa Gishuri nyakubahwa musitanteri wa Itaba nyakubahwa musitanteri wa Buraza murabona yuko twese tugira abajene sibyo none mudukomera amashi menshi cyane musitanteri wa komine ya Bukirasazi musitanteri le plus jeune de l'équipe murakoze rero wa Gitega banza murindire nyakubahwa urongoye umugwi wishinze guteza imbere no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu Burundi nagomba ndagusabe no gufisa ibiro byinshi ndazi yuko ngaha urahaduga nabo muri kumwe uyu nawe akaba ariwe yaje arongoye aba bashyitsi mubona bambaye udupira twiza cyane tuduhamagarira twese gutsimbataza amahoro n'umutekano aba bakaba baje bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga intara yose ngaha iraserukiwe uno munsi mumfashe tubahiriza amashi menshi cyane none rero n'akanyamuneza hari haciye iminsi turi mu karuhuko tuvuye mu bikorwa by'iteka igikorwa cyaduhamagarira amatora tugira n'Imana aba meza cyane kandi mutora neza cyane mikomera amashi menshi gose none rero turiko turavugana na busanzwe dufatanya ibikorwa turiyumvira gutegura bino bikorwa kuri kino kibuga cyiza ndetse tugira n'Imana uno mugwi wishinze gutsimbataza amahoro n'umutekano ati tuzoza kubagendera maze dusubire tuvyurire hamwe ibikorwa kuko twari tugize iminsi mu karuhuko mu bijanye n'ibikorwa rusange uno munsi rero akaba ari umunsi twugurura icese gusubira kuja ku kivi aho ndetse dusaba yuko buri munsi wa kane twibuka gukora ibikorwa bijanye
no gukingira ibidukikije kuko murazi yuko umunsi wa kane wahariwe ibikorwa byo gukingira ibidukikije. Buri ku munsi wa gatandatu twibuke kuja ku bikorwa by'iterambere rusangi. Nta bikorwa bishobora kubura kuko ibikorwa birahari kandi murazi ko tutegerezwa gukora kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Ari nacyo gituma ndetse dusaba n'abajeje umutekano bakorana n'abajeje intwaro yuko buri munsi wa gatandatu arya amasaha agenewe ibikorwa rusangi ataruja n'uruza nk'uko twabonye no munsi bosubira. Aha ndibaza yuko bace babyumva kandi bace bashira mu ngiro byihuta. Twese tubaye tuje ku ibikorwa birahari, naho tubaye honyine ibikorwa twokora ni byinshi, tubikore duteze imbere igihugu cyacu na cyane cyane dushire imbere kandi dushigikire ibyo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye adusaba avuga ati tubwirizwa gukora. Twese yavuze yuko ashinze leta mvyeyi. Leta murazi yuko twese turimo, twese duca tuba rero abavyeyi. Leta nkozi twese turimo muri leta duca tuba abakozi. Umuntu wese akumva yuko ari umuvyeyi kandi ari umukozi mu byo ashoboye guteza imbere urugo rwiwe, guteza imbere ahabaye, guteza imbere umutumba quartier, ikomine, guteza imbere igihugu cyacu. Icyo nicyo duhamagariwe. None rero murabona yuko dusanzwe dukora ibikorwa byinshi kuri kino kibuga. Murazi neza umuvyeyi yadushigikiye cyane, ndazi ko mu muzi nyine cyubahiro Petero Nkurunziza tumukomera amashyi cyane. Murazi ingene yatwitangiye, muriko murabona kino kibuga, murabona ko cyatwaye uburyo bwinshi kandi bwinshi mu bwatanzwe niwe yabutanze. Nagoma ndabasabe rero tumare umunota umwe tumwibuke. Abafise inkofero mu zikure tumare umunota umwe tumwibuke. Murakoze cyane. N'umwe azobyibagira na cyane cyane ko yaturaze ibikorwa, kuba abantu b'ibikorwa, kuba abantu bakunda igihugu, kuba abantu bakundana hagati yabo. Icyo nicyo tutibagire rero. Uno munsi sinagomba kuvuga menshi kuko murazi ko hari imanza nyinshi nawe utegerezwa gushigikira. Nicyo gituma nagomba kubamenyesha yuko no munsi twari twifuje na cyane cyane abo muri komine Gitega kubashikiriza nyakubahwa musitanteri wanyu, kandi nabonye ko mukunda cyane, nabonye ko mugamburukira umuhamashi menshi cyane. Nguyu nyakubahwa musitanteri wanyu mwari mwavuze gusina muberetse nguyu ndimukira n'inyuma bakorana hariya, kandi ndazi yuko mumuzi kandi mumuzi neza, sibyo gahemwe? Mumuzi neza. Nitutekeranya rero yuko mugiye gukorana kugira ngo ikomine ya Gitega irimwo n'umugwa mukuru wa politiki ibandanye itera imbere. Murabona yuko arabishoboye, arashoboye kwiruka, arashoboye byose, kandi ndabashimiye kubona mwaramutoye. Mwaragize neza kumutora kugira ngo aze asubira duze ikivi nyakubahwa musitanteri wacu twari dusanzwe dufise yadukoreye, kandi abasabe umukomera amashi musitanteri twahorana. Murazi ko nawe yari yaritanze kugira ngo ino komine itere imbere. Yarakoze ibikorwa byiza, icyo gituma nawe nyene tudashobora kuzomwibagira cyane naho ngo tumwime icyubahiro akwiye. None rero uyu azanye ingufu nyinshi kubera azanye amategeko mashasha, amategeko yo muri leta mvyeyi, leta nkozi. Ni ukuvuga ko akeneye abamushigikira, abiteguye kumushigikira, kumugwa inyuma muri byose na hose. Mukirize higanza turabe.
murakoze cyane mukomera amashyi menshi cyane. None rero ntazogire umuntu atuma akora nabi. Burya musitanteri ari umwe ntacyo yoshobora gukora adashyigikiwe, kuko usanga umuntu afise ibihengeri byinshi, kuko ibyo bihengeri byuzuzwa n'abandi bari kumwe. Ubwa mbere basanzwe bakorana harya ku biro, ubwa kabiri ababanyi, abenegihugu bose. Aho tubonye hari igihengeri duca tuhuzuza, aho tubonye igihengeri duca tuhuzuza, noneho tuzoheza tugakora. Namwe bavuga bati uburongozi ni systeme, si umuntu umwe. Uburongozi ni ikigwi cy'abantu benshi bagize urunani rw'intamenwa. Kugira urwo runani rero hanyuma tumushyigikire, nawe turazi yuko azoduteza imbere. Nyakubahwa musitanteri, ndazi yuko utegereza kubabarira wari wavuze ijambo, mugabo ijambo ry'umukwanguro naryo turarukeneye. Murakoze cyane. Banyagitega oye! Banyagitega oye! Banyagitega oye! Murakoze cyane, murakoze kandi nyakubahwa buramatari wacu kunyongera akanya kugira asubire ndabutsa bene igihugu bacu. Jewe rero nagomba mbanze ndabategurukire cyane, ndabategurukire ubwa mbere ko mwanyizeye mukashira imbere mu bantu bose bagaha muri komine Gitega kugira ngo ndabaje imbere mu rugamba twinjiyemo wo kurwanya ubukene wo guharanira iterambere. Nagomba mwikuze ubwatsi muremere kwiteka mwiteye. Nibyo nyakubahwa buramatari yavuze yuko ibiturindiriye ari byinshi. Murazi yuko ino komine yacu igiye kuja ku murindi udasanzwe w'iterambere. Murabona yuko ariyo iri hagati ku mutima wa kapitale politiki. Hari byinshi rero bigomba guhinduka, haba mu by'inyubako. Murabona namwe iyo centre ville ngeri imeze, ntabagombaye ndateguza by'ukuri abantu bafise ibibanza aho mu gisagara hagati. Dukoranye na nyakubahwa buramatari mubona gashigikiye, tuzobegera hama tuci inama n'ingingo, ariko turifuza by'ukuri ko Gitega itogumisa gutya isa uyu munsi. Muzere mutugamburukire by'ukuri, tuzobikora mu Rwaneza mu bwumvikane ntangere kandi mu kiringo kibereye mu gatari cyakure. Turagomba kubona yuko umuji wa Gitega uhindutse, mugabo tutibagiye naha hanamiye igisagara, amakartie murabona atera akura, eka n'amasantre yose ari yindi mitumba. Ibikenewe ni byinshi. Murabona ko tugifite ibibazo by'isuku. Mu minsi ya vuba tugiye kwegera bene gihugu, tubasaba yuko namwebwe mwoterera kugira tubafashe gusukura aho mubaye. Nukuri twinjiye mu gisagara ku mugwa mukuru, ntitugomba kuguma dufite ingendo za kera. Mu minsi tuzosohora ingingo ibasaba namwebwe yuko muterera kugira ngo tubasukurire aho mubaye. Bijya bicafu tubona mu makartie bikwiragiye, ugasanga mwe byarabaye n'imisozi, imifurege yazivye n'ibicafu, ntitukeneye gusubira kubona ngaha mu gisagara cyacu. Hariho n'ibindi bitari bike tuzoshira imbere muri komine yacu, cyane cyane kwegeranya urwaruka rumwe rutagira akazi, kuko muzi yuko biri mu mugambi wa leta mvyeyi. Mu minsi ya vuba tugiye kubegera ku mazone kugira ngo tubegereze mu makoperative, tubafashe no guhitamwo imigambi yo kwiteza imbere. Nyaricubara umukuru w'igihugu cacu mwarumvise yuko yatangaje yuko hari uburyo bugenewe guteza imbere urwaruka abajeri cyane cyane abatagira akazi. Mwitegure rero by'ukuri tuve kuri ya marigara, ntidukeneye kubona abantu bari ku marigara ataco bakora kandi ikorwa bihari. Kandi nayo leta ifise uburyo, idusaba ingufu, idusaba umutima, kuzana amaboko yacu kugira dukore igihugu cacu. Ni byinshi rero duteza gukora ngaha muri no komine yacu byo kugira ngo twiteze imbere, kugira ngo tujane no mufutuko mushasha wa leta mvyeyi, leta nkozi. Ico tubemereye natwe tuzobabera abavyeyi, tuzokumviriza bose kandi tuzokora ibyo dushoboye kugira ngo umwene gihugu wese yumve yuko aroraniwe, yumve yuko yubahirijwe, yumve yuko ahari hose atekanye. Ikindi tubasaba ni ukutugamburukira cyane cyane tugo tubasaba
kudushigikira mu bikorwa by'iterambere kuko ntacyo twoshobora tutari kumwe namwe cyose tuzobikorera hamwe tubasabye ko mwodushigikira kandi mutwizigire kuko niyo mwatwizigira ubwa mbere natwe ntituzobahemukira imana ibahezagire nuko rero nyakubahwa musitanteri karibu ndabona yuko nawe ucurema kuko urashyigikiwe cyane nababariye ko dufise abashyitsi b'iteka baje bava mu ntara zitandukanye kandi aya mahoro n'umutekano dufise bayifisemo uruhara rukomeye cyane n'abasatirizi bakomeye rwose kandi n'abubahwa bakomeye cyane ni nacyo gituma nagomba gusaba nyakubahwa yaje abarongoye yuko nawe yodushikiriza ijambo kuko turazi yuko barifise kandi muri uno mugwi burya n'abasangwa ndazi ko barimwo na jewe ndimwo nyakubahwa honorable George Nshimirimana arimwo banyakubahwa bajeje umutekano barimwo ndazi ko benshi barimwo muri uwo mugwi ni ukuvuga ko ari umugwi wagutse rero kandi umugwi wishinze gutsimbataza umutekano nawo murazi yuko uri muri byose harimo n'iterambere muri bo hariho n'abo twaganiriye baje bambarira yuko bifuza kuzana agacumu k'ubumwe mu bijyanye no guteza imbere kino gisagara cyacu nabo tukaba tubahaye ikaze ntihagire uwikumira igisagara ni icy'igihugu cyose igisagara turagisangiye muzane imitahe turayikeneye kugira ngo by'ukuri mudufashe kubaka igisagara cyiza none rero nagomba nsabe nyakubahwa yaje arongoye zino ngabo aheze adushikirize akajambo. Abanyagitega oye! Burundi oye! Burundi oye! Imbere yuko ntangura ijambo nagira tubanze turabe neza ko Abanyagitega twese twemera leta mvyeyi leta nkose mu ndonderere gunira ryiza muri mpere buri matara ndavuga ijambo duhejeje igunira Paseri Philippe uko wapi kuri hapa mbere mu ndonderere igunira ryiza igunira riri he naryo turakoresha imodoka y'umwaribura nta nishakoshi nta nishashi ya Gitega mwe mukora simvuga ijambo tudahejeje oya aha bazanye igunira ishashi ngiyo daniyo shashi tubanza turashira ahantu ndakubwira nyakwaho matari yegere hano mu mwegesha Pastor Philippe ukwata kuya mbio mzee utumishi wa Mungu yule mukozi w'Imana asengera igihugu ku murango no mwijoro kuya kwanza uombe Mungu okay banusenge tugiye murenga bwite tujye gukora kugira ngo uwaza gukora wese Imana ikimugwiriza ihetanga bijana uwaza gukora wese Imana ikimuhezagira usenge amajambo make y'umwanya wagiye Mana yera turagushikengurukye cyane kwa tugiriye ubuntu mu gihugu cyacu tukaramuka amahoro kandi turagushimiye yuko aduhaye umuyobozi mwiza kandi yubaha Imana turanagushimiye ko twagushize mu kibanza cya mbere mu ibwirizwa shingiro ryacu kandi ugatako ukatwemerera none uhoraho turi hano mu bikorwa byiza by'iteka bikomeye kuko watwemereye ko umwana w'umuntu kubw'ubuhungu bwa mbere wamugabiye kugaba isi n'ibirimo byose n'ifi n'ibintu byose biri mu kiyaga ubwo n'uburongozi bwiza wahaye umwana w'umuntu ngo dukunda isi yacu none turi hano kandi turiteguye gukora udushoboze mu izina ry'umwami wacu Yesu aha napo mataga ngaho imbere niyo gunira ubu rero umuntu wese akunda intara ya Gitega
akunda igihugu cy'u Burundi, akunda ngo mbekoreshe ijambo samuragwa, sivyo? Kuja kwitwa samuragwa wenda wabwiye ni kintu gikomeye cyane. Tunaanza sasa, DJ shiramo iyo mana dusengera komeye. Tia sasa mwewe wote murakora mwano. We pastor uzubati imana iguhezagira, imana iguhezagira. Ubatu we kumigisha bose. Twende sasa, twende. Twaje mwese n'ijana urushiremo. 50 ushiremo. 1000 ushiremo. Babashira amatanga wenda barabe rero. Tunaanza sasa babusane. Twese. Shiramo babona kuja kwa pastor kanaduhezagira. Ariko kanaduhezagira. Yaba pastor kanaduhezagira. Impingi iracyari ndende, turacyakeneye kubaka hano hantu. Nacho twatanga kugira ngo tubeho. Wewe watabaye umuro. Uhoraho nyine mbabazi, ni wewe watabaye umurundi, abarundi twese turagushima. Amasemesi uhoraho nyine mbabazi. Gitega, nyakubahwa Burumatari w'intara nziza ya Gitega, banyakubahwa ba Burumatari batowe mu ntara nziza ya Gitega, banyakubahwa bakenguza amateka, banyakubahwa musitanteri bose batowe mu ntara ya Gitega, banyakubahwa mujejwe umutekano mu bisata bitandukanye guhera ku rwego rwo hasi gushika ku nzego zo hejuru, banyakubahwa muyoboye igipolisi guhera ku nzego zo hasi gushika ku nzego zo hejuru, kuko sanzwe ndabizi neza ko uwacubatse yagitanguriye hasi gushika ku nzego zo hejuru.